hari ijambo rivuga ngo ugukora k'ubushobozi bw'Imana. Amen. Gukora k'ubushobozi bw'Imana. Dusomye hariya mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso igice cya mbere ku murongo wa 19. Icete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso ku gice cya 19 aravuga ati mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Aleluya. Ano majambo ni amajambo ya Pawulo. Uhereye ku murongo wa 15 ugashika ku murongo wa 23 uhasomye hose tubona ryari isengesho rya Pawulo. Isengesho rya Pawulo ryari isengesho ririmo ibintu bitandukanye. Iki tuvuze kiri muri vyinshi ariko arabasengera. Abasengera kugira ngo bamenye Kristo Yesu, bamumenye neza, bamenye ivyizigiro biri muri we, ingene anagura imitima yari irushe ingene yanagutse, bamenye ibintu bitandukanye, ingene Imana yabakuye kure ikabakura mu vyaha, Imana ikabakiza. Ni ibintu bitandukanye Pawulo yagiye arababwira. Ariko kimwe nahisemo kugaruka ko ni iri jambo rivuga ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana ikoreshereza muri mwebwe abizera. Aleluya. Ngo nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Yesu ashimwe. Rero iki cete cy'Abanyefeso ni cete gikomeye cyane. Ni kimwe mu vyete bita ivyete vyo mwibohero, les lettres de prison. Uca wiyumvira igihe Pawulo yafashe umwanya wo kwandika ari no mwibohero, nuko ivyo yari karandika vyari ibintu de grande importance, canye ibintu aha agaciro cyane. Ndabona niki cete cyari cete gikomeye. Icete yanditse ari mwibohero. Aha mu gisagara cy'Efeso yahamaze imyaka 3. Aha mu gisagara cy'Efeso ni muri Aziya ya kino gihe. Il a passé là-bas 3 ans, imyaka 3. Ni kimwe mu bisagara yamazemo imyaka myinshi avuga ubutumwa ahasiga ishengero. Duca tubona ro agaciro yaha ibi bintu ari karandika kuko yariko yandikira abantu afise ku mutima kuko yabanye nabo. Rero muri kino cete tubona Pawulo ijambo ryagiye rigaruka kenshi, ryari ijambo rivuga ngo muri we, ngo muri Kristo. Aleluya. Birafatanye na vision cyane iyerekwa twari dusenga ishengero uno mwaka. N'ahantu twatanguye umwaka tuvuga ati mbega twoshingira kuki uno mwaka? Twoshingira mu Banyefeso. Aleluya. Ngo muri Kristo, in Christ Jesus. Iri jambo rero muri Kristo ni jambo rigenda rigaruka cyane muri kino cete cy'Abanyefeso. Kuko Pawulo mu cete cy'Abanyefeso n'ahantu yerekana ko hariho umugambi w'Imana udasanzwe, umugambi uko abantu bose babonera ubuzima bwabo muri Kristo, babonera ivyabo vyose muri Kristo. Nico gituma tubona Pawulo avuga ngo muri we, ngo muri Kristo. Ni isengesho Pawulo yakoze hano, ryari isengesho Pawulo ashishikara kubasengera kugira ngo bahishurirwe Kristo, bongere bahishurirwe n'ibijanye n'ubuzima bwabo bwose babirabira muri Yesu. Aleluya. Niho tubona abwira abizera yuko kimwe mu bintu bakwiye kumenya muri Kristo ni ikintu kijanye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana. Aleluya. Rero bene data, uri kuraraba
hariya mu ceti cya mbere cya timoteyo, iceti cya kabiri cya timoteyo, igice cya gatatu ku murongo wa mbere n'umurongo wa gatanu, Pawulo yarasubiye yandikira timoteyo amubwira ko mu ishengero hashobora kubaho umugwi umwe w'abantu bavuga ko bazi Imana, mugabo ngo bagahakana ubushobozi bw'Imana. Alleluia. C'est l'opposé, c'est une contradiction. Ni kwivuguruza. Sinovuga ngo ndazi Imana, ngo naramenye Imana, ngo mpakane ubushobozi bwayo. Bisigura ngo kumenya Imana birafatanye no kumenya kumbura ibintu bitandukanye, ariko tutibagiye ko Imana ari Imana y'ubushobozi. Alleluia. Ni Imana isumba byose, ni Imana ishobora byose. Iyo ndavye aho Imana yankuye mbona ko ari Imana ikomeye. Haleluya. Mubo yazanye mu gakiza ndimwo, mubo yazanye urimwo. Bene data, nje nawe n'abandi bose burya mu bwami bw'umwiza Satani yaradufise, ntitwari tworoshe. Nari umuntu Satani akontako. Nawe wari umuntu Satani avuga ko afise. Uko yagukoresha urabizi, uko yankoresha ndabizi, umwe wese arazi ingene yamukoresha. Uyu munsi wo kubona Yesu yaratuzanye bigaragaza ubukuru bw'Imana, bigaragaza ubushobozi bw'Imana. Nico gituma Pawulo ashishikara yandika ibi vyete avuga ati il faut faire attention. Nimuze mube inyoha, nimuze muvuge ngo turazi Imana, mugabo twarahushije kumenya ubukuru bwayo, ubushobozi bwayo, la grandeur de sa puissance. Nitwovuga ngo tuzi Imana, turemera Imana, twarakijijwe, mugabo Imana dufise mu mitima yacu arakamana. Imana twizeye sakamana. Imana twizeye si gasuku, agakoko k'agatungano bita gasuku murakazi. N'agakoko kameze n'inyoni y'intungano, kandi kubayitunga karamara irungu, kuko na kanyoni gashobora kumviriza kagasubiramwo. Gasuku nako ngo Imana sakamana. Notre Dieu n'est pas dans la cage. Si Imana yugaranye. Umupapa umwe w'umuyisilamu yarambwiye ati ikintu kiriko kiranangaza ni ingene umwana wanje yatuvuyemwo, umwana muto w'imyaka 3 amenya Yesu. Kubera iki? Yaratasha arambwiye ati papa, il faut faire attention, Jésus n'est pas dans la mosquée. Muyandi majambo, papa, hari ikintu twamenye naho turi abayisilamu, Yesu nari mu musigiti. Alleluia. Ngo umwana atangwe kuguruka amaso amenya Imana. Alleluia. Amenya ubukuru bw'Imana, amenya ubasha bw'Imana, abona ingene Imana ari nini irengeye quelque part mu nyubako ahantu. Rero mene data, Pawulo arakeneye ko abizera ishengero ryo muri Efeso bamenya ugukora k'ubushobozi bw'Imana. Yesu ashimwe. Rero ntitwoba nk'abari abantu Pawulo avuga mu ceti ciwe cya kabiri igice cya gatatu muri Timoteyo, aho abantu bavuga ati turazi Imana, turakijijwe, mugabo tugahakana ubushobozi bw'Imana. Ubundi ivyo yaremye vyose vyerekana ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana igitangaje, iyo tubuvuga nk'abakristo hari igihe tutabutahura neza kubera tugomba kubishira mu bwenge. Ariko uriko uragendagenda mu isi hari ibintu ugenda urabona ko bikomeye, sivyo? Si n'ibintu gusa, mu isi burya hari abakomeye, hari abahambaye. Nk'ubu tuvuze umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe, ni umunyabushobo, ni umuntu akomeye. Iyo turiko turagendagenda turashaka kubona imiduga y'agaciro, tukabona ubushobozi mu muduga, kandi birumvikana. Alleluia.
uyu munsi twebwe tushaka kuba tumaze, hari abantu bamaze kuja mu ndege kenshi n'abamaze kuja mu ndege gake. Kenshi n'abamaze kuja mu ndege gake n'abatarayibona, hari n'umwe bivuze sigiye. Bisigura ngo ariko kandi hari abantu bafite indege bigabira. Igihe genda yigiyemo umenga noja kwiyereramo. Nka nifata selfie nkifotoza nkaca ndungikira abantu ngo ni mu ndege, kuko ni iby'ubushobozi, ntibyoroshe. Baza mugenza bati igihe cyawe kiriho. Haleluya. Rero bene data, nitwaba twugura amaso tukabona iby'ubushobozi, tumenye ko ivyo byashizweho n'Imana. Ibintu by'ubushobozi twobonesha amaso bidukikuje bidutware kumenya ati ibi byose biva mu bushobozi bw'Imana. Kuko ibintu by'ubushobozi tubona ni ibintu byashizweho mu bwenge bw'abantu, mugabo ubwo bwenge n'Imana ibutanga. Nimba wiyumviriye gukora rutema indege l'avion, umuntu akagira ubwenge bw'ingene yo kubaka indege akayiha moteri, akagira ubwenge bw'ingene indege yova hasi ikagenda des milliers de kilomètres. Umuntu afite agatwe gato kameze gafite ishusho y'umupira w'amaguru. Mbega ubwo bwenge abukura he? Tubona ubushobozi bw'Imana. Rero bene data, nidukwiye kuba mu bantu bakekeranya ubushobozi bw'Imana. Uyu munsi hari ibigwanishwa ruhonyanganda. Ivyo byose ni ibintu vyiyumviriwe n'abantu. Umuntu ariyumvira ingene yokora akagwanisha gato ku buryo bagateye ngaha twese gaca kadufuta. Nuko uwo muntu ubwenge Imana yamuhaye abukoresheje ivyanduye, mugabo ubwo bwenge afise bugaragaza ubukuru bw'Imana. Haleluya. Rero Pawulo avuga ati Imana twizeye, Imana yaduhamagaye, Imana dukorera ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana isumba byose. Ntawokekeranya ubukuru bw'Imana kuko Imana ni nini cyane. Haleluya. Rero ikintu cyambere nashaka kwerekana hano, turabona yuko aha Pawulo avuga ngo mumenye ku murongo wa 19, mumenye ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwagukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Haleluya. Rero intumbero ituma Pawulo avuga ngo tumenye ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, dushobora kuyisanga hehe? Turashobora kuyisanga hariya mu ceti cya mbere cya Petero, iceti cya mbere cya Petero igice cya mbere ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo. 4, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye udakabirana, mwabikiwe mu ijuru. 5, ngo mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamigwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Haleluya. Ashireko niyi Abikorino ba kabiri igice ca 4 ku murongo w'7, ngariko dufise ubutunzi mu zavya zibumba, ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. 8, dusugerezwa impande zose, ariko nidushika mu mbombane, turazazanirwa ariko nituranduka imitima, turahamwa ariko niduhebwa,
dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Nk'uko twebwe abariho na naryo dutangwa ngo ntidupfe baduhora Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa. Yohana 10:27 gushika ku 29. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ngo naho bazokwigera bapfa rubi gushika ibe bidashira, kandi nawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye niwe aruta bose, niwe afise ubushobozi bwose, ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwa data. Iyo Pawulo avuga ngo hari ugukora k'ubushobozi bw'Imana, aleluya, buri hejuru ya vyose, tugomba kumenya ubwo bushobozi. Kubera iki? Ikintu ca mbere nuko abizera tukiri ngaha mw'iyi si tuzigamwe n'ubushobozi bw'Imana. Aleluya. Ni vyankenerwa kumenya ugukora k'ubushobozi bw'Imana, kuko imirongo itandukanye twasomye hariya ni mirongo yerekana yuko Pawulo avuga ati turi mu gikorwa turahamwa, turi mu gikorwa turabeshegwa, turi mu gikorwa turakubitwa, twirirwa dutangwa ngo twicwe, ariko naho biruko tuzigamwa n'ubushobozi. Aleluya. Bene data, mw'Izaburi naho haravuga ngo Imana mu kutuzigama nihunyiza, nikubita urugohe. Rero bene data, hari ubushobozi bw'Imana butuzigama. Turi munsi y'ubushobozi bw'Isumba vyose. Yesu aravuga ngo abo data yampaye, data ahoraho, data Imana isumba vyose, ndabafise mu kiganza, kandi ngo nta gishobora kubakurayo, ngo nta gishobora kubanyaka. Aleluya. Bene data, iyo atari ubushobozi bw'Imana budukikuje ntituba duhari. Yesu ashimwe. Iyo atari ubushobozi bw'Imana butuzengurutse ntawosohoka ngo atahe. Ariko nimba tuva mu nzu tugakora tugataha, nuko hari ukuzigamwa n'ubushobozi bw'Isumba vyose. Aleluya. Ngo tukiri mw'isi, turi mu rugendo, tutarashika iyo tuja, ngo tuzigamwa n'ubushobozi. Aleluya. Umbwire mugenzi wawe ati umenye ugukora k'ubushobozi bw'Imana. Paravuga ngo twirirwa dutangwa kugira twicwe, ngo dukubitwa hasi ntidushikaho, turasugerezwa impande zose, dukubitwa mu mbombane ariko ntitugwayo. Bene data, Satani kuba uyu munsi turi mu nzu y'Imana twaramucitse, mugabo naho twamucitse ibitero vyiwe birabandanya. Aleluya. Ngo twirirwa dutangwa ngo twicwe, uburozi bwirirwa burarungikwa, ariko tuzigamwa n'ubushobozi. Abadayimoni n'aka kanya tuvugana baracanako, ariko tuzigamwa n'ubushobozi. Aya mabarabara tugenderamo, abagenda n'amaguru, abagenda n'amakinga, abagenda n'imodoka, iyo tugeze muhira duhita dukura amashati tuyaterera hariya, ukamenga wakoresheje ubwenge, mugabo tuzigamwa n'ubushobozi. Iyo turyamye tugasinzira tukavyuka, uvyuka witerera hejuru wumviriza ko amashevi yagituruna neza, ukibagira kubwira Imana ati Mana urakomeye, ariko wavyuwe n'ubushobozi bw'Imana. Pawulo avuga ati mukwiye kumenya ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, bukora ngo nk'uko kwa
gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Bene data, kugira uyu munsi tube duhema ni kubera Imana yakunze ko tuba tugihema. Aka kanya Imana ishatse guhagarika impwemu zanje zoca zihagarara, ariko kubera Imana itaremera ko impwemu zanje zihagarara, umwansi Satani nta bubasha afise ko. Bibiliya iravuga ngo n'akanyoni, hari umuntu arabona uyu mwaka uraheze ntihagire umuntu ambwira ko yigeze ahura n'akanyoni kapfuye uno mwaka. Je nako nabonye. Bibiliya ivuga ngo n'akanyoni ntigapfa hovyo hovyo. Nico gituma twebwe dukwiye kwemera ko tuzigamigwa, tuzigamwa n'ubushobozi bw'Imana. Iyo ataba Uhoraho, mwanditsi wa Zaburi, ngiyo ataba Uhoraho, igihe abansi badukurira hasi baba baratuyungobeje, baba baratugize inyama z'amenyo yabo, baba baratumize nk'ubutsima mirunzwa, ariko kubera Uhoraho, aleluya, kubw'Uhoraho turazigamwe, turazigamwe, tuzigamwa n'Imana. Haleluya, tuzigamwa n'Imana. Imana arambwiye ati burya umuntu ntapfa gupfa. Nivyo cyane sivyo, umuntu ntapfa gupfa. Aha dufise abantu benshi bageze ku mfiro bakazuka kubera umuntu ntapfa gupfa. Imana ikigufitiye umugambi ntupfa gupfa. Rero ngo ukuzigamwa kw'abizera mu bushobozi bw'Imana. Haleluya. Rero bene data, uyu mwaka uri kurahera ntitugire ubwoba. Iyo mwaka uri kurahera benshi baba base gukekeranya, mbega ndawumara cyangwa se ndawumara? Urawumara mu izina rya Yesu, kuko tuzi ko Satani avyura ingunza umwaka utarahera. Kandi nivyo burya beaucoup de démons bariko bariruka kugira bashitse ivyo batumwe. Hari abadayimoni batumwe abantu 10. Hari umudayimoni yagutumye ko burya nakatagira kugira ngo ashitse sa mission. Ntugire ubwoba, erega arahari yagutumye ko. Kujya hariho umumarayika yagutumye ko, hariho n'umudayimoni yantumye ko, bavuga ati urabona uriya mugabo yiterera imbere, tumugutumye ko uhirahire 2025 ayimare. Mugabo nzoyimara kuko zigamwa n'ubushobozi bw'Imana. Aleluya. Rero ni vyankenerwa cyane kubizera, nkuko Paulo avuga ati ndabasengera, ndabahoza mu kanwa uko nsenze. Mumenye ibintu bitandukanye, ariko mumenye no gukora ku bwinshi bw'ubushobozi bw'Imana. Aleluya. Ikindi kigira kabiri, aha mu Banyefeso igice cya mbere nye naha twasomye ku murongo wa 19, ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana ikoreshereza hehe muri twebwe abizera. Aleluya. Nukuvuga ngo icambere nukuzigamwa kw'abizera mu bushobozi bw'Imana. Ariko ikigira kabiri n'ahantu tuvuga ati ubushobozi bw'Imana buhebuje ibukoreshereza mu bizera, muri jewe nawe. Aleluya. Bene data, Imana yaduteye iteka. Iyo umaze kuva mu vyaha, muri wewe ubu wejejwe. Mu Bitesalonike ba kabiri, igice cya kabiri cya Bitesalonike igice cya kabiri ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14, ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Kristo Yesu ngo turamaze kwezwa. Iyo tumaze kwezwa rero Imana iratunezererwa cyane, Imana iradukunda.
kugeraho isigara ituna nk'ahiba, nk'ahikorera, nk'ahigendera. Rero ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, Imana irakeneye yuko umenya ko ibukoreshereza muri wewe. Aleluya, Yesu ashimwe. Yuda mu cete ciwe igihe yari karandikira abizera yarababwiye ati ntimukiyumvire nk'abatazi Imana, kuko abatazi Imana bafise ingene bibona. Ubuzima bwabo babona bwubakiye kuri bo, bwubakiye ku byo bafise, bubakiye ku byo bakora, byibakiye ku byo babona bamaze gushikako. Ariko mwebwe ubuzima bwanyu au centre c'est Dieu, ubuzima bwanyu bwubatse ku Mana. Mu yandi majambo, ntimuri abantu gusa ngo kuko mufise mpwemu. Rero muri runo runganwe rwacu rw'abantu bamenyaga kiza ko muri Yesu, tugomba guhishurirwa iri banga Pawulo avuga yuko ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana buri muri twebwe, buri muri wewe. Imana ibukoreshereza muri wewe igihe cyose ufise ukwizera. Aleluya. Ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, Imana ibukoreshereza muri wewe igihe cyose uhagaze mu kwizera. Aleluya. Rero bene data, ugukora k'ubushobozi bw'Imana hamwe na hamwe kurakeneye presence yawe, kurakeneye gutahura kugira ngo ubihagararemo. Ugiye hariya mu cete cya kabiri cy'Abikorino igice cya gatatu, cete cya kabiri cy'Abikorino igice cya gatatu, Déconnecté 3 verset 4. Icete cya kabiri cy'Abikorino igice cya gatatu ku murongo wa 4, umurongo wa 5 n'uwa 6. Ngo uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo, suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'aho ari twebwe cyandurutseko, ariko dushobozwa n'Imana. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha, yamarasa abakozi b'ivyandikishijwe indome, ariko n'ab'impwemu, kuko ivyandikishijwe indome vyicisha, ariko impwemu ihesha ubugingo. Ubushobozi buhebuje bw'Imana ibukoreshereza muri twebwe kugira ngo dushobore gushitsa ubugombe bw'Imana ngaha mw'iyi si. Igituma muri point ya mbere cyane mu gice cya mbere twavuze, Imana ikunda kutuzigamira ngaha mw'iyi si, si ukugira ngo twinywere icyayi. Ubuzima bw'uwizera si ubwo kunywa icyayi gusa ngaha mw'iyi si, si ukugira turye, si ukugira twambare neza, si ukugira ngo dusayangane. Ariko igituma tuzigamwa n'ubushobozi ni kugira ngo dushitse ubugombe bw'Imana ngaha mw'iyi si. Ugukora k'ubwishi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana, Imana ikeneye ko buba manifeste, bugaragarira muri wewe uri kushitsa ubugombe bw'Imana. Nico gituma Pawulo avuga ngaha ngo ntitwiyumvira twebwe ubwacu ko hari ikintu na kimwe kiva kuri twebwe. Pawulo icyo ariko aravuga, Pawulo yari umuhizi, Pawulo ni umuntu Imana yakoresheje cyane, ariko uko yakorera Imana byari bifatanye no gutukwa. Hari igihe ukora, uri kurakora, Satani agaca mu bantu bamwe na bamwe bakaza kukubwira ati none ibi bintu ukora burya kuri MINEVAM hari akantu baguha ko wirirwa ku rushengero. Ubwo rushengero hari n'aya déplacement baguha, bariko baguca intege. Pawulo niba ariko aravuga, mbeko wita imbere
ibisagara n'ibindi, wirirwa wiruka ukubitwa wita imbere wigira intumwa, urarembye wirirwa mu gasho. Uyu munsi uri muri zone Gihosha, tukumva muri zone mwibohero muri peseri, wirirwa mu gasho ngo uri mu bintu vy'Imana. None iyo Mana ukorera ni Imana nyabaki? Pawulo avuga ati uko biri kose si twebwe dufise ikidusunika, n'ubushobozi bw'Imana bukorera muri twebwe, natwe twavyisanzemwo. Aleluya. Rero hari igihe abantu baguhindukirira bakaguca intege ngo wigira vyinshi, ngo wita imbere, ngo ugomba kwigira intumwa y'Imana, ngo b'umukristo asanzwe. Igihe kimwe nabwiye umuntu arambwira ati ukora iki? Ndamubwira ati nukuri nkorera Imana. Yari umuntu twiganye, ko burya abantu bamwe twiganye bari ahantu bafise imishahara, ariko twebwe tubabwiye ko dukorera Imana bacavuga ati kuba hatamushahara. Ndamubwira ati jewe nkorera Imana. Ndamubwira ati nimba bagwaye kujera amashikanwa, niwe ujera igiseke. Karandiye. Ndavuga ati muhi kofe ngo nimba ari ujera igiseke, ukorera Imana byo kuvaho ujahe. Ariko uko ndabibona siko wewe yabibona, kandi niduhamagarirwa kuvyumva kumwe. Nico gituma bene data, uyu munsi tugomba kuba turiko dushitse ubugombe bw'Imana. Aleluya. Burya imbere y'Imana ntituzobwira Imana yo twakoreye, ingene twambara, ingene twarya, aho twarara. Raporo y'Imana ntizobirondera ivyo, ariko ikinezera Imana ni ukubaho dushitse ubugombe bw'Imana ngaha kw'isi. Nico gituma Pawulo igihe bariko baramukekeza, bamushira hasi, bamutuka, bamuca intege, wewe asubira kubabwira ati nukuri ndababwire, yamara ngo nuko twizigira Imana ku bwa Kristo, suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'ahari twebwe candurutseko, ariko dushobozwa n'Imana. Rero ivyo turiko turakora tubishobozwa n'Imana, ariko kandi hariho n'abandi bantu Imana yabwiye gukora umurimo wayo, yatumye ibintu kanaka bama bavuga ati ntavyo noshobora, mbega nobiherahe, nokoresha iki? Koresha ico ufise. Ico ufise ni iki? Dushobozwa n'ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana tuvuga, ugukora k'ubushobozi bw'Imana, c'est la capacité, nugushobozwa, nukushigwa ahantu h'umuntu abishoboye, ushobojwe n'Imana. Ico Imana yakubwiye, haba ku rugo rwawe, haba ku muryango wawe, haba ku mugabo wawe, ku mugore wawe, ku mwana wawe, kw'ishengero, ntuzubone kumengo uhamagarwa kugikora nka wewe. Hari ubushobozi bw'Imana muri wewe buzogushoboza gukora ico Imana yagutumye. Bariza mugenzi ati mbega hari ikintu Imana yagutumye utarakora, uriko urarangiza 2025, wamwumvira ati mbega nokoresha iki, noca hehe, nobikora gute? Mumbariza ati burya mu bwami bw'Imana ukora iki? Hari akantu wozokwirata uyu mwaka ukavuga ati nukuri jewe ntiravye, ndashima Imana ko hari ikintu Imana yanshoboje gukora uno mwaka. Pawulo avuga ati niko twizigira Imana muri vyose. Bene data, kubera uwikimaza Imana bisaba kwizigira Imana, kuko niyo idushoboza, dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Haleluya. Imbere y'Imana ntuzuvuge ngo vyarananiye. Imana izokubaza ati vyakunaniye gute? Abana barananiye, mbwira verse imwe wowe warabwiye abana bawe, Mana nuko nta verse nimwe nababwiye, none bakunaniye gute?
mana umugabo wanje nashoboka yarananiye. None umugabo yakunaniye gute? None ntumuzi yarananiye. Mbwira n'umunsi umwe wapfukamye uri kuramusengera, mana nukuri sinigeze nsenga. None yakunaniye gute? Mana nukuri ya muntu je yarananiye kwihangana, umuntu adashoboka, umunyarusaku aravuga je byarananiye kubana nukuri sindamudijera. None vyapfiriye he? Mbega nta kuntu washoboye kumwihanga? Mbega wo kwihangana gwe? None muhemu wanje yari muri wewe akora iki? Bene data, muri wewe hari ubushobozi bw'Imana. Kandi ubushobozi bw'Imana ntibubarizwa muri pastori gusa, ntibubarirwa muri naka. Aha twese nimba wakiriye umwami Yesu ugafata ingingo ukava mu vyaha, Imana yaje kuba muri wewe, muhemu w'Imana ari muri wewe, atari ukugaza kudigadiga gwama affection wumve kusa amahoro, oya, ni kugira ngo ushitse impamvu yo kubaho kwawe ngaha kw'iyisi. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari umuntu umwe atarakijijwe, mugabo yavuga ati jewe nzotuma mva ngaha mw'isi narateye ibiti. Kandi ntagihari, yaravuye mu mubiri, kandi yavuye mu mubiri adakijijwe, mugabo yasize ateye ibiti kw'iparuwasi quelque part Ngozi. N'abapadiri n'abantu iyo bariko baratembera baravuga ati ibi biti vyatewe na naka, vyaragasaye, iyerekwa yabiteranye, Imana kubw'ubuntu bwayo yarabiherekeje. Ni ibiti bikomeye, ni n'ibiti bitamera Ingozi, yabikuye i Bujumbura bitwara mu kwizera. Bya bindi bavuga ngo ruguru n'ibihaba vyarahabaye. Biti vyiza birebire, si gutera igiti. Erega bene data, nous avons été rendus capables. Gukizwa n'ugushobozwa. None wewe muhemu w'Imana arimo wagushoboza iki? Erega ubundi burya abakizwa hari ibintu twe baturega, sinzi ko mwe mwama muvyiyumvirako. Abakizwa baturega ko tunywa icayi cinshi kuko ntituja mu kabare. Abakizwa baturega ko tuvyara cyane. Hari umuntu nabwiye ko navyaye umwana wa gatanu avuga ati tisha nawe urerekanye kuri umukizwa kweli. Urabyaye umwana wa gatanu. Ndamubwira ati nsigaje babiri. Urabyaye nk'umurokore pe, uri umuporoti. Ikindi abakizwa baturega ni kurya. Burya umukizwa bamubonye bamubona ko ari umuntu abangamira umuceri. Ivyo bikorwa sivyo bikwiye kuturanga, dukwiye kugira ico turiko turamaya. Urasiga uteye umwembe mu rupangu rwawe, abana bazoze bavuga ati mu vyo papa yakoze yasize ateye umwembe. Korera Imana. Haleluya. Korera Imana. Paulo avuga ati ngo niko twizigira Imana muri vyose. Ariko kandi ntitwirata nk'uko umenga bituvako. C'est la capacité de Dieu. N'ubushobozi bw'Imana muri twebwe. Imana igushoboze. Haleluya. Kugira ico wirata ukiri ngaha mw'isi. Haleluya. Rero vyari ivyo bintu bibiri nagomba kuvuga. Ugukora k'ubushobozi bw'Imana. Ubwa mbere ubwo bushobozi ni ubushobozi buri hano Imana yatanze, Imana yadisponibilije kugira turi ngaha mw'iyi si tuzigamwe. Turazigamwe. Ikigira kabiri ni tuzigamwe kugira ngo tubeho nk'uko abandi bose babaho bila mpango. Nta mugambi n'umwe w'ivy'Imana abakristo bamwe bafise. Kira umugambi w'ivy'Imana. Ugira ico wumva woshikako mu bwami bw'Imana. Haleluya.
Imana ibahezagire. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Tangura ubwire umwana wawe imirongo ya Bibiliya. Yesu ashimwe. Tangura usengera umugabo wawe. Tangura usengera ababanyi. Haleluya. Nimba umukenyezi wawe uvuga ati umukenyezi aragorana ntitucumvikana, gira intego yo kumvikana nawe. Gira intego yo guhuza n'umugabo wawe. Abana bawe nuvuga ati aba bana barananiye nabahaye Imana. Oya, gira icyo uri kurabaha. Yesu ashimwe. Uriya muntu mukorana ku kazi, mugirira intego atabizi. Ugira icyo uri kuramwereka, agira icyo ariko aragukurako. Haleluya. Ibyo dukora, iyo tubonye ko tugomba kubikora nka twebwe, nta kintu tuzigera dukora ngo Imana inezerwe. Ariko nitwamenya ngo si twebwe, n'ubushobozi bw'Imana muri twebwe, tuzogenda dushika ku bintu bimwe bimwe by'ukuri Imana inezerwe n'abantu banezerwe, kuko hari abantu bari mu Imana. Haleluya. Reka tuvyaguruke bene data, uduze ibiganza byawe. Haleluya. Hariho ibintu Imana yakubwiye gutanga utaratanga, kandi yarakubwiye ingene uzobitanga n'ingene uzoza urabitanga. Iki ni igihe cyo guhaguruka ukabitanga. Hariho abantu Imana yagushize ku mutima, ugeraho uvuga ati ndarambiwe. Aba bantu usubire uhagurukire kubafasha nk'uko Imana yabikubwiye. Hari abantu bo mu muryango iwanyu ni wowe ushoboye kubafasha gusa, ariko uyu munsi uvuga ati ntibashoboka, barananiranye, nta kuntu nobandanya mfasha abantu, nkunda nereka urukundo abantu batikunda. Oya, hari ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Mbega umuryango wawe umeze gute? Abavyeyi bawe bari ruguru, mbega ubaheruka ryari? Abo muvukana bari hirya no hino mu ntara zitandukanye, mbega urazi amakuru yabo? Umugisha ufise upropaje, reka ubere pandi hose mu muryango wawe. Ugukora k'ubushobozi bw'Imana. Reka uduze ibiganza byawe, tugiye gukora amasengesho abiri. Isengesho rya mbere, isengesho ryo gushima Imana. Ubwira Imana ati Imana, ndagushima Mana ko ndi mu ruhande rwawe, kuba ngihumeka naco nakoze, kuba ngenda nkagaruka naco nakoze, ivyo mbona ibinyikuje naco nakoze, icondi ivyo ndimwo aho ngeze naco nakoze. Shima Imana, uraduga ukagaruka, uragwara ugakira. Shima Imana. Uyu munsi hari abo mwakuranye utakibona, hari abo mwagendanye utakibona. Shima Imana. Hari abo mwakuranye uyu munsi utazi iyo bari. Shima Imana. Shima Imana ati ndagushima Mana kuba narakumenye, n'ubuntu nagiriwe. Kuba ndagufise n'ubuntu nagiriwe, ndagufise nk'umuzigamyi. Uri umurokozi wanje, uri Imana yanje. Ndaguhaye amashimwe, ndaguhaye icubahiro. Uri Imana igira neza. Ugura akanwa kawe, hari ibintu utabonye uno mwaka. Umunezero wawe wari watakaye, kubugihema. Nezerwa, usubire unezerwe. Hari ibyo utashitseko uno mwaka, wari kuravuga ngo mejeje umwaka bibishe. Oya, kuko hari nezererwa
uburinzi bw'Imana. hari igihe uvuga ngo uno mwaka mu muryango twaciye mu bikomeye turabihiwe. oya, uwo ni Satani ariko aragukoreramo. reka Imana igukoreremo, uvuge ngo uno mwaka Imana yaratuzigamye, uno mwaka Imana yatugiriye neza. tuzi ijwi ryawe, shima. uno mwaka waragwaye, Imana irakuzigama. uno mwaka hari isanganya, Imana yakurinze. hari ibitero by'uburozi, Imana yakurinze. hari ibitero by'abadayimoni, Imana yakurinze. aramambiskade demoniyake waguyemo, wewe ntiwayabonye, mugabo n'Imana yahagukuye. shima Imana kubw'ibikomeye yakoze. wafashe ingendo nyinshi, zaba iz'amaguru, zaba iz'imodoka, waruriye indege uja hirya no hino, ariko uyu munsi uri muzima. shima Imana ku buntu bwayo, ku mbabazi zayo, kugukora k'ubushobozi bwayo kwerekera wewe, kwerekezwa kuri wewe. uri Imana igira neza. reka dukomere Imana amashyi menshi. nkoresha icyo wampamagariye. ubwira Imana ati Imana ndanse gucika intege, ngomba kumwaka uhera naka inkomezi, inkomezi z'ibyo ugomba, inkomezi zo kubaho ungomba. ndagomba kumwaka uhera ntarambiwe, ntacitse intege. ndagomba kumwaka uhera ntariko ndavuga ngo nuhere ugende. ndagomba kuhera ndi mu mashimwe. ndagomba kumwaka uhera mfise ivyizigiro bizima. ndagomba kumwaka uhera atacinciye intege, atakinteye ubwoba, atakincinyiza. ndagomba kumwaka uhera atakinyoma kiri mu byo mvuga, atakinyoma kiri mu vyiyumviro vyaje. ndagomba kumwaka uhera ndawuvuga ko icyo ijambo ry'Imana rivuga. ndagomba ko Imana inkoresha kubo twubakanye, ku bibondo vyanje, kubo tuvukana bari hirya no hino. ndagomba ko Imana inkoresha mw'ishengero, ku kazi, aho nkora, mu kibano. ndagomba ko Imana inezererwa ukubaho kwanje ngaha kw'isi. ndagomba kubera umugisha abo duhura, abanzi n'abatanzi. ndagomba kuba utanga amahoro, utanga ibyizigiro, utanga umunezero. ndagomba kuba utuma abandi bashima, utuma abandi banezerwa kubaho. dukomere amashyi menshi Imana. haleluya. dukomere Imana amashyi menshi cyane. hariho umuntu ariko avuga ati shishaka kurangiriza umwaka mu vyaha. ndagomba ko so mois de décembre nk'ubuzima bwanje Yesu. uri hano ushaka guha ubuzima bwawe Yesu. ugomba gutangura 2026 utangurana ubuzima buhindutse. ndagusaba ugire gutya gusa. duza cyane ntugire ubwoba. ingingo ikomeye yo kutarangiriza umwaka mu vyaha
nk'uko wagize ubushizi bw'ubwoba ubyaguruke ntutinye ushike ngaho imbere umaramaze satani ihinduka ryawe abadayimoni barimenye ikirere cy'umwiza kirimenye uhereze umwaka mu Mana uwo muntu yadugije umufashe n'utadugije aze hano umwaka uhere wihanye ubuzima bwawe buhindutse uhereze umwaka mu munezero uhereze umwaka mu mahoro uhereze umwaka mu kubohoka uhereze umwaka mu gukira uhereze umwaka mu mwidegemvyo uhereze umwaka mu munezero kubana na Yesu bitera umunezero kubana na Yesu bitera kubohoka kubana na Yesu bitera umwidegemvyo uhereze umwaka mu munezero uhereze umwaka mu gakiza uhereze umwaka mu kwezwa kwa mpwemu uhereze umwaka mu bwami bw'Imana n'undi wese ntugire ubwoba iyi ni ingingo y'umuntu wese ku giti ciwe iyi ni si ingingo ya babiri ni ingingo y'umuntu ntugire ubwoba iyi ni ingingo y'umuntu wese ku giti ciwe si ingingo ya babiri ni ingingo y'umuntu umwe yemeye kuva mu isi ya satani aja mu isi ya Kristo aleluya dukomere Imana amashyi menshi aleluya pastori abatuze amashyi menshi gose amashyi menshi gose haleluya amashyi menshi gose amashyi menshi gose haleluya 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 Bibiliya iravuga ngo niwatura n'akanwa k'iwawe bikava mu mutima wawe yuko Yesu ari umwami kwemera ko haza undi murongozi mushasha ari we Mana imwivuga ukumva ibwira ngo heba icaha ugaheba kubw'ubuzima bwawe bwose ukaca wizera yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa tugiye kubangura mu isengesho aho mbwira Imana icyo mwiyemeje aho mbwira Imana ati mwami turashaka kuva mu cyaha amashyi menshi gose 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 rero mugiye kwatura Yesu mugiye kwakira mu buzima bwanyu aleluya n'umutima ubikunze cyane gose mukuvuga ngo mwami Imana murasubiramo n'amajambo unyumvirize ariko ubwira Imana yawe ati mwami Imana nje imbere yawe kuko nsinzwe yuko navutse ndi umunyabyaha nkura ndi umunyabyaha ibyo yakoze byazanye urubanza kuri jewe none nje kwihana nje ngo ndakwakire nk'umwami w'ubuzima bwanje nje ngo ndakwizere kuko wagiye ku musaraba wikoreye urubanza rwanje n'umuvumo wanje ndakira imbabazi zawe izina ryanje urifute mu gitabo cy'imanza uryandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu amen. Félicitations, courage. Yesu abezagire gose abera dukoma amashyi menshi gose amashyi menshi y'akaruru amashyi menshi y'akaruru kuko abarujabutse ababejejwe ababahariwe Yesu abahezagire cyane gose. Hariho umugabo ari ngaho inyuma yanyu yifuza kubatwaraho babatera intege kubw'urugingo ingingo mwafashe muherekeze ariko abigeme n'abakenyezi bashaka guhitana agashakoshi aho baba bari bicaye habaheze bakurikire ujya mugabo areza abatwara ahantu babatera intege. Yesu abahezagire cyane gose murakoze. Reka tuvyaguruke turangize. Mana ndakweretse iri koraniro ryazindukiye ngaha
ubitangira imbere bashike ku mihana yabo amahoro. Ubaha umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo, begukira amarembo y'abansi babo. Ubahangaze, ubazigame, ubakoreshe. Tuguhaye icubahiro, utwitangira imbere, tuze tugira indwi nziza n'ibikorwa vyiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana ibane namwe mwese.